Abenegihugu bo muri komine ya Bukeye mu ntara ya Muramvya Imana ngo yarabahaye ntibayimanuza kuko barima mu gihe c'imvura bakongera bakarima no mu gihe cici bakoresheje ubuhinga bwo kuvomera imirima yabo. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho kuno 12 mu Kakaro yari yagendeye komine ya Bukeye akaba yari yishikiye ku mutumba wa Kinani uri muri zone ya Busangana aho yari yagiye kugurura umugende w'ibirometero 30 abenegihugu basanzwe bakoresha mu kuvomera imirima yabo. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kidasanzwe nico gituma twese twokinezererwa Imana yadukunda tureme igihugu cyiza. Ibi turimwo muri iki ntivyari bisanzwe bibaho kenshi. Ubu turi mu bihe ibihe biza birahindagurika. Imvura irashobora kugwa nk'uko ishobora gutara, ariko igihugu cyacu Imana ikingiye kuko iyo mvura turayifise mu gihe cyayo tukagatagira n'amazi mu gihe cy'agasusuruko. Imana yarabahaye ntimwayimanuza, muramenya gukoresha ivyo Imana yabahaye, namwebwe nimwikomera amashyi. Rero ngaha nimbawe cyane no kubona yuko naho imvura itabiri kwiragwa mubandanya mukora kandi mukimbura. None rero ko turi kubebuka ivi ndanezerewe cyane, ikintu kiryoshe mukubwira bumva, mwebwe murabumva kare kandi aha nabaravye mu maso umunwa wowe nabura amatari yabivuze yuko ntikikiri ikibazo. Umufuko ndazi yuko hariho abakunda guca umwana mugabo nk'ubu nawe ingene musa nabona ko ku mufuko hariko akantu, ariko ntiturashika dutegereza kuba dukora kugira ngo umufuko koko uvyimbe dushobore kubaka amazu meza, dushobore kubaho neza, abana bacu tubajane kw'ishure. Kugira ivyo bishoboke umwe wese ategereza kugira ico akoze. Aha mu ntara yanyu kuva mu gitondo nari ndiko ndayigendera bashinze intahe